umugore wanje ansumvya imyaka 15 rero abantu bibaje babantu bafise ibintu bikunda kubajya bita baraba ansumvya imyaka 15 ariko turubatse kandi neza kandi n'umugabo mwiza akwije ubugabo impande zose bavuze ubugabo impande zose hose muhumve Fanny wera na kera mu buzima bwawe wamuyikunda abahungu usuvye imyaka oya ni gambere bishitse kandi byashitse buca murya mu rugo gushika gupfa abandi bigeme haleluya yes ashimwe urazi ko no mwijuru bace babafoto umuntu azosura kuvuga yuko tugomba kwawukana azobatabwe ngafise uyu mugore namukuye ku Mana namukuye ku masengesho namanda bivuga ndabibasubiriyemo mbere reka ndabivuge mu Kinyarwanda kubera abanyarwanda nibo benshi bavuze ngo tuzahebana ntabwo twahebana rata niko koko zarambana kugeza mu busaza Fanny Lavine biroroshe kuronka umutware usumye imyaka 15 ko mubana neza mugahuza ivyiyumviro n'imigambi y'urugo ikabana yigena neza Miriwe cyangwa mwaramutse bivanye naho muherereye ndababwira ko kuri micro ni jewe nyene Juste Gael inyuma kamera mwita umusaza nabakuyaho muri ndabazanaga ndakubwira ko vyamaze kuzana ini point bidasanzwe bantu b'Imana murabizi turatanguye ukwezi kwa kabiri nkuko musanzwe mubizi ni ukwezi k'urukundo turi itariki imwe aho n'umunsi tugendeye couple imaze kubicitegerezo cy'abantu benshi bakubwira ngo ni solution couple kwa kuri ahandi n'umusore tubagendeye bafite na film iryoje yitwa Mwamikazi film ndagusaba ko uja kuri YouTube karaba ariko vyongeye turaza kuganira ku tuntu n'utundi aba bantu b'Imana baratezwe iminsi ngo rindira zo kuvaga ngo bajya ngo ni mwaka bazomara ngo bazokwawukana ngo naka ngo yarakowe munaka yarakoye ariko baduha urubanza rw'iteka ruri mu Imana Mana yanje we ndakubwira rero sinzi ko noheri buryo cyangwa ibubafu ariko kiri mu mega tangura wewe ako nawe murarenza ubwo bamukuze imyaka 2 mwitana amabe mwewe mugeze namwe mugeze muri iyi jewe ndamamagara izina ryawe ry'umwana wacu go be ndakura musafani ndakura mukije cyane gaye nizera kumeze neza shameze neza cyane uri surwa utari muri abagabo bahamagara be yo bari kumwe n'abashitsi gusa bari mu nzu badaje kumamagara ngo be uzawumva ngo NORASQUE ngo kandi abantu wigira ngo ntunyufu ahubwo hari igihe nsanga nari muhamagaye yanshavuje nkaca ngani niko ndabihinduye okay gaye ndakora mu kije cyane nizera kumeze neza meze neza wow turakwipfije ukwezi kwiza nawe ku rukundo amen ega ntavyo ndaye nibutse ko tutambaye rouge noir uya nibaza ko ibyo tuzobigira ku kiganiro cya Saint Valentin ego umwaka mwiza Fanny umwaka mwiza twese ishaka yere twaherukana kera waragiye waraduhebye nahora mu bikoko twarabibonye ko wahora hanze y'igihugu ego Dubai byagenze neza ego durashima Imana byagenze neza murabizi ko indege bishika ugasanga ziruriye n'izishitse hariya mu ikorosi ego ariko narayibwiye ni indege ivyo mugira vyose muri cisha hajya mu gihosha ego ngende n'abaseze ati babandi bari bararahiye tiri n'irya kangahe twebonye wakoze n'akazi gakomeye cyane felicitation ewana merci sana ariko rero abantu batazi ibanga ryo kugira umuntu yuri indege kenshi gashoboka ukerekura indege ku buryo uzokwa musubirayo birakwiye ko ukicinjira mu ndege uhera mu kasugumwe hari abantu batabimenye ndakura musano NORASQUE yo brother uraberewe sana thank you urugo ni gwiza wambaye amaoro mu izosi nukuri ndashima twari tuzi ko twabigezeko urazi ukiri umusore ariko umuntu amubona yuko ibintu Imana niyamuhezagira kweri ega Imana ihezagiye ntiyifanyisha guhera na kera NORASQUE natafise amahera yo kwambara amashenete yarambara ibidede agaca kubwira ngo urumva ngo jego binabikunda kwera ndumurasa oya yarwara ubukene muze
mwaka mwiza brother Agwa twese brother. nike mwishimira nka solution cup mu mwaka wa 2025 2025 narose umwana yeah. wow twarakoze na filime nziza cyane twakoze na lancement nziza 2025 twishimemo ibintu byinshi twagizemo amagara meza twagizemo umugisha muri rusange mwaragiye mu gihugu cy'u Rwanda gutora ubushimo butandukanye hajya hari 2024 had 2020 I had 2024 kwa 2025 twigeze tupanga mwagumye muri bars ego ariko 2026 no flying inshallah mbebasha duhereye kandi abatari babizi ngeno nyinshi tuzoga turi kumwe na Gael neza cyane inshallah Muhammad rasulullah sallallahu alaihi urazi mu gihugu naherukamo naramenye utuntu tumwe hamwe bakubwira ati akhlan wa sahlan bakubwira ati assalamu alaikum urabona assalamu alaikum ni kuramusati amahoro y'Imana bane namwe hubu ndabahaye amahoro y'Imana wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Muhammad sio kafiri biriko biza kuri impoem idasanzwe turi ngaho nyene umwaka wa 2025 waraheze muri abantu igiganiro twarukana hashwe kuvuga NORASQUE yaratubwiye ati tijewe abavuga yuko umugabo umugore anganza ati je ndabishigikiye aranganza nyene tubwira uracamuganza NORASQUE navyivugire ni wabizi ndacakuganza yego kandi ngoma kuyivara mukonje ngo nongere mu gitezi gavyumviye mu makomantere twarabonye abakenyeze rero bashima cyane ngo umugabo gaganzwe n'umugore ngo ni nawe mwiza ngo ntibaguhenda abandi bagabo ngo nibo vyanki ariko abagabo benshi bavuze ati NORASQUE wewe wariye jondama James sinana nabikomanse ko gose kwera ko ingo zose zifite neza ubatswe hama umuntu wese agira ivyo ahitamwe hariho nk'ubumazi iminsi mbona abantu baganjwe no kubetinga ari nabandi usanga baraganjwe n'ikiyeri abundi usanga yaraganjwe n'umuhabara n'ubundi usanga yaraganjwe no kwikinisha umwe wese ahitamo bimuganje ariko aha mu rugo nahisemo kuganzwa n'umugore hama mu buzima bwose nahisemo kuganzwa n'Imana rero aha uyu ni wafise vora aha muri uru rugo rumva avuze ati uwo ntitumugaburire uwo ni rofu burya uwo ntitumugaburira gwe ariko uriko urabitubwira Fanny tuvuge ko NORASQUE natarabivuga neza ashobora kwiyandikisha mu ishyirahamwe ry'abagabo mu gahinda wanasa n'umuntu afise agahinda vrema dore nije yemera ko aganzwa mu rugo oya uko kuganzwa avuga si kwa kuganzwa nyene si uko kuganzwa abantu badatahura bumva cyangwa nawe usanga uganzwa n'inzoga wumvise ahubwo nuguha n'ijambo umukenyezi kuko ingo nyinshi ntiziha agaciro umukenyezi ugasanga ikintu nta jambo bise mu rugo ntaki ariko nuko avuga ngo kumuganza ni imvugo tu ariko kubisanzwe turumvikana tugahuriza ku kintu kimwe uko kuganzwa nuko anyumva nanje icyumviro cyo wanje hatari ciza akagikosora tukagifatira hamwe gati ya Fanny na NORASQUE ntindapfuhira uwundi cyane gusumba uwundi je nije mfuha uramufuhira cyane niko hata bintu byinshi ndabona byotuma mfuha muga ndamufuhira vrema ko banegeze nk'umunsi umwe kumurota pe nko ndavyutse ikiganiro ndagihevye nije ibintu warose ni ugugu mporo bose ari ni ibintu warose je ikosa ryaje baririye narashavuye ndose ni ndarabikubwiye nayikumbwiye none umugore wawe kurose nguri mu idemo umva ari buri ko ufise kose kwanza muyagira narashavuye no kurikubira munsi wose ndimva ati ayeyo hajya nyimba hari idemo yarikira nyimbira hajya watumye ibihebo kandi by'abademo bamaze iminsi bariko barankunda bose ngira no kuko ndiko ndatera mba mwiza ubutebo mwiza prema urabibona urabibona nawe ntakutagira Fanny mugore bikindi kintu ari ukuntu ugenda ugatagata yo ariko nabwire ariko mayina nawe namfuhira
je sinoreka gufuhira umuntu nkunda kandi gufuha nicemeza ko umuntu mukunda ya umaze kubona umuntu utamufuhira utamushavurira menya yuko umuntu utamukunda kubera umuntu udakunda ivyo yogira vyose ntivyo gufuhisha none beje uramaze kureba impamvu yo kumfuhira wewe ndagufuhira cyane muri misi wabana baragukunda gose kweri hamwe ntaronka n'umwanya ntaronka n'umwe yo kukuganiza umva turi nko muri ville ikintu c'ikigabo gifite ivyo ngufani ngo nukuri nkunda gukunda kabisa kikamugwako ivyo disi uko bitagufuhisha reka kugirisha Werisiri umuntu yoza akakugwa ko afite ivyo nk'icyo by'icyo gihungu umuntu ntapfu ubu watataramwe mu nda badazubwana biriko biza kuyindi point bidasanzwe biriko murabitubwira Fanny aramaze gufuhira mu ndoto ya Rose iri kumwe n'indi nkumi iyumvire ari ivy'ukuri naho wararize yo ahubwo n'ubundi ko ndabigumenganore reka cyagufira ari ivy'ukuri yofuha urarira kubera NORASQUE umva narize dukwisha ku mubandi ari no kukazi nabwishiri yewe ndimutse bya none Fanny nk'ubu umunsi Imana ibimurinda ntavyo ndamwifurije ariko dusubire muri za ndoto bishizwe mufata ariko arakuvanga warize kubera ivyo bintu gusa vyo genda gute noca mora worira hari umugani egurize biba bikigendeka hari umugani w'ikirundi bavuga ngo harira uwo bubezwe donc umugani abantu benshi ntibara bawutahura iyo umwana muri ko murasangira ukabega bunini acasara kurajura cutera ubutwara ugasanga ariko arafungura ugatera ubutora bwose ugatera wigiye naronka icavuko cy'ubumengo buragiye rero nakundi urinze umuvanga ntacyo yovuga yavuga ati ajya abari karisarisha sha umwaka weze n'umwaka wabayemo ama divorce menshi cyane urengaye ku matribunale mwe mwumva gute kubera mukiri kumwe kandi mufuyiranira kije umuntu ukoreye yandikiye kare yuko yagize divorce yahukanye bamaranya amezi 3 birababaje amezi 3 urumva bise ko bari mu kwezi kwa buki sha birababaje kabisa birabaje cyane hagati y'abahungu n'abakobwa bibanza ko ari bande ubu basigaye bakaze bakarishe cyane mu vya divorce abakobwa ufite abakobwa reka gore ndabijeko kandi kandi nabitebeko abakobwa bamaze iminsi bari ko barahukana cyane kubera ko barongurwa kubera ibintu bitatu abakobwa benshi bari ko barongurwa kubera ko babonye abo muri generation yabo barongowe kavuga ati kumbureje nashaje reka nanje ndongogwe bagaca bita ku bantu basaze bacanganikiwe n'ivyo urukundo batari babirimwe urazi yuko kugira kenshi abahungu barongore abakobwa aribo babashiramo igitesi ndongora uvuze nje nawe ubwe ngo ndongora gatwinumire shashere twivugira ivy'abandi bakobwa uru hama oro muhungu noneho reka ndavuge naho utabivuze urashobora kutabivuga muri iyo sanse ndongora ariko yagumazana amafoto y'abantu bagize mariage ngo urabona Belize shashere ngo twari muri mariage ngo twanyoya kuki kwa Beninye ukimvira ati none kugumuntere inkuru z'abantu bagize mariage what's wrong uti rero Fanny yaguma gutera inkuru z'abantu bagize mariage yarantwana mu mariage wanashi uti rero Fanny yaguma gutera inkuru z'abantu mariage ntiyazi intera gusa yarantwara no mu mariage ngo tujane muri mariage yantunze tujane muri mariage je bari bwambare nambaye costume ariko nkaca nkemera nkaja muri ville nkayirondera nkaja mu mariage rero abakobwa ariko mutasha gacha kubwiri ntavuga ariko abayahejeje nagutwe muri mariage aguma avuga ati wabonye nyine byari byoshe uca wibwiriza rega burya umuntu akubwira bari karakononera kubera nk'abo bahungu badashaka kugira mariage nk'abo bafikofiko baca babiguheba ariko aguma abivugira mu migari usanga burya wariyalinye uti reka gire mariage rero ngira yoryoherwa kubera ufise umuntu ukunda ukeneye karyoherwa cyane ariko abakobwa reka tukuvye abakobwa ikindi kintu gituma bagira ama divorce no kubera ko ikindi gituma bagira mariage cya gatatu n'amadivorce yego n'amadivorce yose ikindi gituma bagira ama mariage no kukuntu arahura n'umuhungu yironke miliyoni 5 yaguze utuntu turi mu nzu tutesa afise akaradiyo umungaca twe yaguze akaradiyo agasapufu kavuga fresh aga TV n'igitanda n'ibiki agaca yumva umwengu uwo muntu arageze kugira mariage
ariko umuntu ntagera kugira mariage kubera ko afise okipema yo mu nzu, ntagera kugira mariage kubera ko ashoboye gutanga ratio, umuntu agera kugira mariage kubera ko yumva ari decision. Urumva? Kandi umuntu ntagera kugira mariage kubera ko abantu bamurunda ariko ari benshi ngo urashaje gira mariage hera banaka. Ivyo byose bizotuma nimwabana aca guheba. Ndakwereka karorero. Je nkibana n'umugore ofete aya n'amabanga y'urugo ariko ntacireka ndayavuge kazima je ndayivugiye. Je nkibana n'umugore, umugore wanje ntiyifuka mu ijoro. Ishuka. Ntiyifuka pe. Ariko je ndifuka no kumutwe. No kumutwe ndafuka mu buryo ubumengana ikiziga je ndyamye mba ndi cerebro ndi mu bintu byo kuryama je habi yashu ni habe je mba ndi serious mba ndi mu bintu byo kuryama ngomba kayaganja kuri plage. Ariko uyu nawe je sindamenyere Bujumbura. Uyu nawe ajyamye ibana n'ikintu kimukoze kaca ko minduru. Rero utafashe decision tijengiye kubaka umaze kubona wifutse ubundi nawe atifutse kambwe tifuka wajivuga ati no mugore nankunda ngira yumva imenga ndanuka bazi ndi mwiyashu. Ariko kubera ko uba wabigiye mu bizi byo giyemwo kandi wari witeze kuzokwihanganira n'ibintu birenze uto tuntu duto kushoye gutuma ureka kubaka. Urazi ko hari abantu bareka ku divorce kubera ibintu bisanzwe. Hariho nk'umuntu anywa amazi ayashiga mu kirahuri, hari n'undi muntu ayamara. Ico cyonyene mwogipfa ndakwereka ikindi kintu. Abandi bapfuye Colgate. Hari umuntu ayifyonda hagati, abagabo cyane cyane twige uyifyonda kugenza ushikufyonda ukuramo umuti. Ariko umudamu uzoraye kuri Colgate ayihera munsi agenda ngo izohere yose ihereye, ugasanga ivyo byaratumye abantu bankana ngo yarango ni ntasuku gifise ngo Colgate kifyonda aho kigeze. Rero urumva ni ivyo. Rero jewe ninabihisemo ndavuga nti ni mariage ndayikoze. Wajeje. Kandi umugore nawe ni mwiza. Burya ndawugira ikindi kintu mutari muzi. Umugore nawe ni ikindi kiyovya bwenge. Kenshi abagore beza nk'aba katubireke. Abagore beza nk'abo agatwibandaniriza. Fata ijambo shusho. Okay, nanje gituma mvuga ko ari abagabo bahukana cyane. Ni kubera ko kenshi abahungu bagira mariage baratinya ama responsabilité. Urumva agashaka yuko naho yabaye umupapa agashaka aguma ari umujene atakintu kimujena ati dukeneye iki cyangwa kunuku yene akumva keneye bwa bwisanzure bwo mu bujene. Urumva akaca yumva nyene yishakira bwa buzima akaca bituma bahukana. Hajya umuntu agiye mu rugo hari ivyo aheba adasubira gukora yari umujene avuga ati turahereza. None namba wahora ugira ufise ukuntu uteramana n'abagenzi bawe gushika mu masaha ngapi z'ijoro saa 7 saa ngapi niki wocu uzuragira ivyonye umugore wari mu nzu. Hari ababikora mwasi vyiza menye ko hari wundi akurindiriye muhira kumbure uwo mugore wawe ntashobora gufungura utaje kumbure arifuza ibintu muganira imbere yo kuryama ariko wucuze imisosi yasinziriye gaye turataha kare. Je nibaza ko kuzero ryanje ndi muhagabo ataha kare mugagusumba bati. Sasa turi mu bambere abagira batabuke. Sasa z'umurango. Urumva hari ibintu kanaka nyene utegerezwa guheba ugaheba ubukuku kanaka hariho ababirisha nyene uheba. Namwe bwago kenyezi cyangwa abashingana kijyege turahira ko tuvuga ko ari ubuzima bwacu bwose bwaye cyangwa ukomeye. Ivyo byaca bituma umukobwa avuga ati ndisubiriye imuhira. Birava ni cyake ndi yavuga kandi cyo gufata decision ariko uvuga ati jewe biguma cyangwa vyoroha decision nayifashe. Atiko nzosanga ameze kunuku ariko hari gihe ufatira decision ugasanga wayifashe ko manda dashoboka. Gasanga uwo muntu ntabaho kabisa yaho bitokunda. Kandi umugore wanje ibintu azozarabwira kuvyingo muzoze murabitahora arabizi. Ndabizi nye. Nje ndabibabwiye. Umva twemere ivyo gusumba ivyo wawe. Oya ivyo avuga barabizi ko. Ego. Kandi ntagira ibindi bintu roshaka muri ivyo bintu ndakubwiye ivyo nukuri. Imana idufashe akwigisha ubumenyi afise mu rugo nawe abugusangiza. Ofete gituma nabwiye kabizi rega uyu numwanditsi w'amafilme kandi umwanditsi w'amafilme aronka intahe nyinshi. Rero amaze kuronka intahe nyinshi kudusumbya wewe na jewe. Ariko aravuga yarabizi. Biko biza kuyindi poem idasaza. Muriko murabitubwira?
nako ndavuga nti mu mwaka wese habaye divorce nyinshi cyane kandi mu bantu umwaka ugitangura wa 2025 baharura iminsi ino couple yanyu yari irimo jewe ngishimira iki mwabikoze gute kugira ngo mushobore mwe n'Imana yanyu mushobore gushika uno muzi mukiri kumwe jewe reka ndabigireko umuntu azosubira kuvuga yuko tugomba kwagukana azobatabwenga afise azobatabwenga afise kandi abantu benshi ndabanze ko nako ubwenge buri ko buragenda butera bugenda ushe gufata abantu utazi niyo bahuriye abantu banakubwiye ko bagomba bagire mariage wumva mengana ibitito wabona mengana filime yuko barakina ucuvuga ngo barahukanye wo kuvuga ko twahukanye gututa umunsi twakundana ntuzi waruri ntuzi nivyo twavuganye ntuzi ningene twareshanije ntuzi niyo twareheranire zirirariza wewe cyo ni kirundi ko nafyira amasi byo yumvuze wo gisubiramwe bro ucuvuga ngo bagomba bahebane twebwe uyu mugore namukuye ku Mana namukuye ku masengesho namanda bivuga ndabibasubiriyemo nyimba bari ko badutega iminsi umwana ubu yarabonetse ubu tuko turondera n'uwa kabiri tuje no kuwa gatatu tujaga wicare ngo tukobadehebane bebe sinaguheba mwisi nanje nuko koko gose mbere reka ndabivuge mu Kinyarwanda kubera abanyarwanda nibo benshi bavuze ngo tuzahebane ntabwo twahebana rata niko koko tuzamana tuzarambana kugeza mu busaza kugeza mu busaza ndendeni ya ndirimbo ya muhungu mu Rwanda King James nzabampari mubibi mu byiza ukuri ko mwaba mwimereye mu rugo rwanyu uyu mwana araryosha urukundo hari umuntu aruryosha n'undi muntu arukomplika jewe ubusanzwe ko nagenda kunda ari abakobwa benshi hari abakobwa kweri bakomplika urukundo ariko uyu tumaze guhura ubuzima kabworosha akanyereka ngene umuntu w'umugabo ushoye kubaho uryohewe maregre yuko ukuntu usanga umuntu yakubititse n'ubuzima urabona imisaya yahumbaguritse ariko akavuga ati reka ibibazo reka kuvyikorera bishire hasi ndaguha urukundo wa mwana w'umuhungu Totondogo kandi ikindi naco nabandabagira ndabizi abantu benshi baguma babazanye imyaka mfise je nababwiye ndi umwana muto rumva ndi umwana muto yahuye n'umudamu ashoye kubaka je sindagera gusaza ndi muri niho nkiva muri adolescence cyangwa cyari yirimba uti wewe uri umwana muto yahuye n'umudamu ashoye kubaka ashoye kubaka afana byabisuma je se nayo kwikoza umugenzi je nabanda bibabwiye abagenzi je se nayo kubikoza bari kungwaza umutima ariko turi mu gihe bakunda kuvuga twaba tubona ko mastati ngo turabifurije urugo ruhire batanazira ugasanga n'umukenyezi asumba imyaka umugabo umva fana gusumba imyaka asumba imyaka ikibazo kiriye imyaka zibiharuro ni imyaka zibiharuro ariko mwege ndamusumba imyaka 15 asumba imyaka 15 ubu kandi umvere ndayibabwiye bamye baravuga umukubito reka tuyivuge iyi mbere ni introduction umukubito nico kinyamakuru ca mbere gitangura kubazana amakuru y'ukuri no munsi turabahaye ukuri ya Solution Cup umugore wanje ansumvya imyaka 15 rero abantu bibaje babantu bafise ibintu bikunda kubajya bita baraba ansumvya imyaka 15 ariko turubatse kandi neza kandi n'umugabo mwiza akwije ubugabo impande zose bavuze ubugabo impande zose hose muhumve kuva mu mutwe gushika gahe burya gahe yamatuvugisha amakuru gahe ariko fari ebira arajyega kose yumvise ko sumva imyaka none gahe imyaka n'ibiharuro gahe okay reka batuvuga ico yene kubera iki mbega bakunda kuvuga cyane iyo umugore asumye imyaka umugabo ugasanga byabaye ingorane mugabo ugasanga umukobwa wa 20 arongoye n'umugabo wa 50 ukamenga biri normal cyangwa wa 40 ukamenga bino bifira yuko umukobwa angana n'umuhungu umukobwa atangura kumenya iby'ubuzima kare gusuma umuhungu
Nico gituma umwana yiga 5e muhungu- wa akundana n'umuhungu yiga 5e nyene. kenshi na kenshi bageze 7e umukobwa wo mu windwi ashobora gukundana n'umuhungu wo mu 10 kubera aba yakuze akundana Aye. No. mama muri en avance mu bintu bijanye n'ivy'ubuzima hajya kurya amasaro nta muhungu uzi muvuga izina wowe urabazi mu gasenyi twarabaye nta muhungu uzi afise imyaka 42 akibi wabo ivy'ubuzima atarabimenya ariko hari undi mupeti wo mu Kamenge afise 18 ubu apanze ghetto cyangwa se nanzugwiye afise n'inzu gwiwe none urumva uhitamo kubimenya kare cyangwa ukabimenya uteba ariko imyaka n'ibiharuro biroroshe ga Fanny Lavine gukundana n'umuntu usumvye imyaka 10 mukabana mu rugo mugahuza ivyiyumviro 15 kuko muyigaba none iyo yindi ngo mbishire reka subira mu kibazo Ikoresha iki? reka subira mu kibazo Fanny Lavine biroroshe kuronka umutware usumvye imyaka 15 ko mubana neza mugahuza ivyiyumviro n'imigambi y'urugo ikabana yigena neza cyane yapfa kuba yavuye ku mana ariko umuntu wese ko basanzwe bamuremera akagufa kiwe Imana yatubwiye muri bibiri ko hatanguye umugabo wewe kumusubya imyaka 15 gafana Lavine iyo myaka 15 NORASQUE wewe wari wavuye mu gufa yiwe cyane mu bavuguye cyane ashire ivyo kubera ivyo reka ndavyi ivyo ivy'inkwemo umugore wanje ntabizi ni wari umujenje ndi pastor nje ndabizi ikosha pastor Yesu ashimwe amen Yesu ashimwe shingiro ry'Imana Amen. en fait Imana ubwa mbere na mbere abantu bose baremeye icyarimwe nta muntu numwe ntiyasubiye kurema urazi yuko Imana yaremye irarema isi irarema ibiki mu ijambo ryayo niyo yaremeye ibintu byose hama imaze kubirema muko muravyumva ndazi ko ibi biza kubasiga gose ivyo biri mu itanguriro mbeka bashanda bisome ndinde kubisoma oya ntunda kubisoma biri mu itanguriro kuva ku itanguriro de kumanuka n'ahandi muraza kuhabona aho vyanditse Imana yari imaze kurema yaremye abantu bose nkuko wewe abana bazokuvamo mu wewe bariho hasigaye ko ndabarondera warondera he urazi ubushobozi bwo kubarondera bakura hewe Noca nitemberera nkaguma nigirira siporo ntazo nataye imuhira bazoca baca mu muyaga asigaye yuko ibintu bigaragara Imana ari ibintu byose yabishitseho wava birashoboye kugaragara avant cyangwa kugaragara après ariko biba bihari mwashobora kuba mwe mwumvise reka kumana ibintu byose byaraheze turi mu bintu byaheze tuko tubaho ibintu Imana yashyizeho kera Imana yarapanze ibintu byose byaraheze Imana yabishyize bikomeza ku yindi point bidasanzwe ariko ndakubaza Fanny ni igihe Imana mu itanguriro yavuze ko yasinzije umugabo hama mu rubavu rwiwe ikuramo kagufa kavuga gacika umugore wose uva imyaka 15 NORASQUE ko tuzere yatanguye muri Bibiliya we nawe inyuma y'imyaka 15 waciuza gute Imana mu kurema ibintu yarabiremye cari moja vyaraheze bisigaye byace bikurikiye bisigaye yuko bija ku murongo kuriya kuguru kukahura nuko akababiri rega Imana isi yakurema ngo bashashe oya Imana yaturemye inyimba tuzoba turi abantu miliyaridi ijana yaturemeye twese icyarimwe hasigaye ko umwanya ugera ko yashize hati saa sita umwe azoca aza ubundi aveho turi mu bintu by'umwanya biroroshye kuja mu rukundo mutari muri butegeranye imyaka none ubwira umugore wawe muranganya imyaka mwese mufise 28 yarafite 28 aba n'abandi oya ndakunze gusumba iyo ufise ngahe rero imbere gato arakora mwese muranganya imyaka rero oya igihe urumva bisanzwe bizwi yuko je n'umugore nibaza ko tutari karoro mu myaka ariko imyaka yacu umugabo asuvije imyaka umugore imyaka yanyu mu muco w'Ikirundi dusanzwe tumenyereye yuko umugabo umuco w'Ikirundi bayishizeho ryari imico w'Ikirundi twayisanzeho mu Burundi umuco abandi bantu benshi kandi b'abantu b'ikitegererezo umukuru w'igihugu w'Ubufaransa yitwa Emmanuel Macron umudamu wiwe Turin kora ko gahagaye egera beba je rero maze kuraba ujya mugabo w'icitegererezo mu Bufaransa Emmanuel Macron ni benshi ujya mugabo n'icitegererezo ku bagabo benshi kandi buryo uri umugabo karonka umugore gusumba imyaka utomboye urugo ruca utegeza gutera imbere neko uwo mugore ataba yaje kwasama reka ntabago ariko araguprofita araguprofita kaya garire mujya mu gakarimbye muhemba n'ikiganiro ujya mu kipe yikorera amahiti bikomeza ku yindi point bidasanzwe muriko muratubwira ibintu biryoshe hari ibintu mu rugo mwasanze yo bikaze uko imyaka igenda iragenda mwagiye murabona 2024 yaravuyemo
hari ibintu uko imyaka igenda iragenda urukundo rushasha mutera murombana mu rugo canke ukija mu rugo urukundo ruguma ari kwa kundi nyene oya rutera gongerekana uyu mwana je nkuko twakundana ava ubunyi byarongerekanye ya kubera ko ubu urumva bari umugenzi ebana wa wundi nyene soma mbike wa wundi wakatahava yego abari we nyene bigenda byongerekana je birakunze kuvugwa cyane yuko NORASQUE yama impande cyane ya Fanny binavuga ko uko Imana yagize umwaka iminsi yenga 350 iyo bari iminsi mike yo shobora gushika banavuga ko itanabaho yuko umunsi wohera batari kumwe kubona umenga Fanny umugabo yama impande y'umugore araganzwa uvyakira gute ko nganzwa ivyo nta kibazo na kimwe kirimo vyuko nganzwa ivyo byaraheze ariko birakunda kuvuga yuko abagore bagomba ko abagabo baba iruhande babafuha nivyo ntitwabivuga fuha na je navuze ko mfuha ega bavuze tugugete gwize uzonkumbura nzogusengera nene ko atarira afise umutima w'icu ntakabyibutsa ciyo muri filime ya mwamikazi turiko turakora ariko aransezera ko agiye gupagasa Bujumbura abantu babaze yuko narize nyene vya filime bakora narize biri ruri kabisa narize biri seye mugati yaragi kubisanzwe umugabo kuja kure y'umugore kwera birababaza cyane nico gituma abagabo mugenda gukorera kure y'imiryango yanyu mukaca mubahimukira murababaza kabisa ahubwo abagore basigara muhira umugabo yagiye guhangayika umugore agaca asiga yinjiza abandi bagabo dufate ivyo ntibiba kenshi dufate nk'ubu umviriza shusho bana nk'ubu ko jewe ngoma nigire Dubai kikorera ikiyede ushitse ukacubona twamana duza akaba ari bwo ucutangura kugira oya ahubwo je nshitseyo ndiko ndikorera ikiyede ngira amatafari ugaca ufata ukazurinjiza bagayere mu nzu bapfasoni abagabo turaruha gose umugabo yasohotse urugo ntukinjize bene ubwo buhunga ata adresse bwishinga guterura ivyuma gira sigana urugo neza urucunge nivyo vraiment ako n'abagabo bagiye kurondera bakaja kure y'umuryango namwe mureke guca muhendwa n'abandi mubona za nyashi zikabashikura ariko umugabo abari stress yahuye nayo ku kazi unyashi akaba ari ico ikumanurira stress akaba agomba kugira kwimara ishapu oya wibuke yuko hariho uwundi ariko Gayeri yarambwiye ati igihe nagiye Dubai nahuye n'ibibazo ariko ibintu mutanze muri hafi na cankwe kure izo ni impanuro zagusasha ubwizigirwa bugumeho ubwizigirwa mu rugo biratuma urugo rurama hari akunze kuvuga ati ubwizigirwa ku mugore biragoye kuko arashobora kuguhenda ukibaza ngo ari fidèle ari infidèle umugore twe abagabo ngo biratugora gufekinga je wapi oya ivyo nyibiba ko bagore namba bibaho ego birabaho ni nka 2% abagabo nabo ni nka 90%. Urazi ko gituma bise bama mu kigihumbi nuko mushaka gukora ibintu byinshi mu mwanya umwe kandi byose mukabikora neza kugira neza byo kugira ibiki apana ivyo ari umuntu yabwiye ngo umugore ashaka kwita be avanye n'undi yitashusho uraka ntabyo noshobora je Imana ibikurinda n'ukuri kw'Imana ntabyo noshobora mu izina rya Yesu fight fire abagore bameze uko bahanura iki gafana nabariho mu Burundi abo nabo muri Tanzania no muri Kongo ako nawe n'abagore mu hanura n'imbazo byo n'abanyarwanda ntabarimwo namba bahari babitegwa n'abaganga Gayeri yasatse Gayeri yambonye araryoye gasana yibaza ngo sinzorongora kujya bari baramuroze rega wibwira rongore babaye bumurogora turahojeje Kiliziya Gatolika twarabuze umupatiri yego patiri amandukana umuvyeyi yaradusabire ujya mupatiri niwe yari yavuze yuko uyu yarabohoye Gayeri bani Yezu yambohoye ariko byacishije abishishije mu patiri amanda oya ntibyanabaye ni filme abage bako Gayeri tubaze CK amateka yawe mukazo twisha muri commentaire turi ngaho nyene
mufise filime nshasha yitwa Mwamikazi. Filime iryoshe cyane kuri Mwamikazi, aspiration yavuye mukene kuzo kuyiraba asigarana iki vuga ni wowe yanditse umwanditsi wayo n'uyu asigara umwanditsi nta bitandukira umwanditsi akaba umukinyi akaba umudirector akana zikora urumva basharakazi vuga yiri kuravuga tuvuga Mwamikazi reka tuvuge ibya Mwamikazi ariko tutarashika kuri Mwamikazi ndababwira ikintu kimwe ikintu nsengera abantu babaye mu rugo batumvikana n'abagore babo birababaza kubana n'umuntu mutumvikana ariko kandi biraryoshe uri kumwe n'umugore mwumvikana ni juru rito ni juru rito urugo iyo mwumvikana n'umufasha wawe rero ndabasengera abantu bariko badukurikirana nimba mu rugo bitameze neza Imana iborohereze itume bikunda itume mushoboye gukora ibintu hamwe iyo mukorera hamwe birakunda mugakora ibintu byiza mu bagenzi nico gituma Mwamikazi mubona iryoshe ni kubera ko je n'umufasha wanje turicara tugapartajanya ivyiyumviro tukavuga ati okay aha tuhagire gutya aka kagende gutya rero ntimuzotangazwe n'ukuntu iryoshe ubwa mbere nitwara dusohora filime nyinshi nkuko bimeze ubu ariko ubu urabona Mwamikazi isohoka kabiri mu ndwi iseni imwe abantu batazi ibyo amafilime burya seni imwe turashoboye kuyikora nka 3h donc amasaha 3 turi gukora iseni imwe yumvire rero guca ukora amasene burya muzohore mubiraba ngira ntimora mubiraba reka meni banga mu ma episode yose burya haba harimo amasene 10 canke kurenga ugasanga ni 12 yumvira imwe nyimba ifata amasaha 3 amasaha 4 muri ko murayikina ariko Mwamikazi mugaca montage nibiki mugaca rero musohora zibiri mu ndwi nakubera haba hariho ubumwe haba hariho urukundo rero umufasha wanje ariko arabituma bikunda ubu dusigaye dusohora zibiri wanashima arazi kubabwira tugiye no gusohora igira gatatu bigiye kuryoha Mwamikazi ni histoire ifatiye ku ngo n'imiryango ihanura ibintu byinshi muri parti ya mbere yahanura cyane ku misore no ku bantu ku ngo abantu baje gupagasa hama ntihabeho communication nako biharawe kandi abarundi benshi bako baje kupagasa nivyo twako turavugira hama no kubasore batarashobora kwiyangaje kuva mu ngo batangure kwigwana ko barondera ubuzima bwabo byari gutegema yabi wawe ego ariko rero saison ya kabiri niwa ayivuga saison ya kabiri tuvuga batarabibona bazovyibonera ariko ni filime nziza cyane bagenda bayera kuri YouTube channel ya FANNY LAVINE official nkuko umutware wanje yabivuze tubisohora kabiri mu ndwi kuwa mbere no kuwa gatanu saa 3 ako kandi haro n'indi filime nshasha dushaka kubaha yitwa Amaso yanje na tuzoza turayirekura saa 3 kuwa gatatu saa 3 ariko kandi sanducha kuri RTNB televiziyo nkuru y'igihugu cacu misi yose kuwa kane no kwa Mungu urumva turi mu bikorwa byinshi ntivyo kunde ko dukora ibikorwa byinshi mu gihe mu rugo hatari ubumwe kuko biragoye ko mwaba mwashwanye cyangwa mutari ko murumvikana ngo muce muca kuri terrain mukora ibintu biragoye rero ni byiza yuko uwo mubakaye mugira ubumwe no musanga nyene n'Imana iriko irahezagira kubona mwebwe nyene amafilme muri ko muradoho cyane ari kwagara ku bijanye n'ingo biva kuki mufise intego yo gushika kuki hari ico mwitega nka impact zishobora kugira ku ngo zizokurikirana cyane ziko zirakurikirana zino film yes tugenda turaronka intege nyinshi zitandukanye urabona yuko ibintu byose burya bishingiye ku ngo mutahuza abavyeyi n'abana mudahuza umugore n'umugabo biragoye kugira ngo igihugu cacu gishoye gutera imbere nico gituma ibiza gupfa canke ibiza gupfira bihera mu rugo rero turiko turabikorera ko gose tunabisengera kugira ngo inyigisho tugenda turatanga mu mafilme yacu canke mu mareresi yacu agenda arafasha imitima ya benshi urane ko turi mu gihugu kiriko kiriyubaka turi mu gihugu tufise urugendo runininya dukeneye gukosora ibintu byinshi hama nitwabona ko byabaye stable tuzokina no kubindi ama divorce yagabanutse gukunda bisigaye byoroshe mu ngo nyine bisigaye biryoshe tuzoca tuja mu bya politike rero hari abavuze ngo mu rukundo asigaye ari hagufi ngo umuntu ashobora kuja mu rukundo kuwa mbere
kugaca bahemana kwa Mungu Ivyo bakahebana rero dushaka kabisa yuko tubigira tubifuta n'amatwi Imana yaratugiriye ubuntu tukaba urugo rukundana kandi twumva twotebayo tutifuza kuvayo navyo turavyipfuriza n'abadukurikirana kandi Imana ishimwe rero benshi baduha intahe bakambwira ati twubunye bisigaye natwe bimeze neza kandi atari kubera amafaranga canke iki rero bizoshoboka nyine baze baratebayo hari abavuze ngo ubuzima busigaye ari bugufi nka kiriko Kiriko yari mugufi bivanye niwe waba ari kumwe bivanye niwe baba bari kumwe mu buzima busigaye ari bugufi nka kikuri muvuga muti abantu bakundane babane neza dukundane tubane neza amatwigire mu ijuru nyine kwiberayo wow ino 2026 mwaramu motive abantu muri Solution Cup hari cyo abantu bo bitega ko mu rukundo rwanyu narijya musiga mudukubita amapranka mwamwe muri Solution Cup cyambere I'm very sorry ku bantu bakurikirana channel ya Solution Cup bamaze iminsi batariko bararonka ibikorwa byinshi bivanye nuko maze iminsi ndi mu maturnage umudamu wanje nawe nari mu maturnage ariko kuri Solution Cup niho nyine ushoye kuronka ngene woshobora kugutreta umukunzi wawe ngene woshobora kumwitaho ngene woshobora kuryosha ubuzima muri Solution Cup iyo tugize prank nabwo tuba tugomba gukomeshanya ariko abari system yo kugira ngo twerekane ngene mu rugo mushoye kujokinga n'uwo mukundanye mu gihe mutajokinga mwese muri serie mu rugo musanze ibintu byo kwigira abasoda wawe mu rugo burakenewe ariko si gihe cyose nishobora kwemera ko Fanny aba serieuse umunsi wose ataratsenga bebe sawa erega je nakubwiye je ndacyari umwana muto ndacyafise singomba kugwara avese ziva kuntu mwafashe ibintu byose murabikomeza none uku kuntu ushoboye kuva ngaha anye reka ninomire mbe ariko rega ibintu biragoye kugorosha kuba se ni byiza ariko apana ku mwanya wose guma wakajije wo ubu udafise amafaranga ubu udafise n'umunezero hasi ibazi wo tumubura kimwe mu ivyo ufumura kimwe cyo kabironka byose uwo buriki nta kimwe uburo mu bironka byose NORASQUE haswe uyu mwana ndamuzi tubanye igihe kirekire ndamuzi arakanga ntajya uyu mwana ndamumetrize arakanga ntajya ndamumetriza kweli hari umuntu yavuze ati hajya abakenyezi niwe batuzi cyane umwige niwe ametriza cyane umuhungu gusoma wewe twese turametrizanya rego utamumetrije cyaguheba kwa usanga hariho ivyo uri kuramukosereza bitari ngombwa amakontrete urabona kujya kuntu wewe wahora unicupa kandi ntaco byari bitwaye ariko ukemera ukariheba ukavuga ati je umufasoni wanje ntakunda konsoma wana ko abantu bese bacu bavuga ati gaire abaye imbwa ntagisoma mu bagabo ariko ukavuga ati je kubera atakunda umufuke umufasha wanje ndabihevye ubusoma bibiliya ugasoma bibiliya ni rozari nkasoma na madame kujya niko kumumetriza rero wow twadushyira abasozera uno mwaka abakunzi ba couple yanyu mubabwiye iki hama mbiki kintu mwibaza ko ino couple yanyu izotwigisha uno mwaka cyane gusumba ibindi abakunzi ba couple yacu tubabwiye ko gushikana ubu turabashimira cyane abadusengera turabashimira abadukritika turabashimira cyane gusumba abadukritika bo batebeko gose hama ico twababwira nuko cyo twabwira cyo nuko n'umwaka turahari kandi ku bikorwa byinshi haba kuri Solution Cup no kuri FANNY LAVINE official no mu bindi bitandukanye bazobibona ikindi naco ku bakunzi bacu bahumure twebwe ntabwo tuzotandukanwa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse kandi nje nzotangura gupfa umurofa nibaza ngo tuzokoma ku isi kandi abana ntibabura ukuntu bavyonga ntituzokoma ku isi shushu ivyo rero tubireke iyo umugore wanje yumvise ko nzopfa arababara cyane ariko nambwiye ntihumura mwiza we nje nzopfa imbere yawe none bihore umvisa ikibazo rero cya kibazo cyo kurongorwa n'umwana nico aguma avuga utuntu yego umuntu yiteze kurongorwa n'umwana aguma yiteze yuko umugabo nzopfa ava yawe bebe
urazi igituma mfuye inyuma yawe nobabara gose hari ibintu ntushobora ku ugize katubihe urumva rero uwo mwaka wa 2026 kumwe n'Imana tuzokora vyiza kandi Vyinshi. bigera kure cyane kandi vyinshi kandi tuzobaha intahe nyinshi kandi namwe uko muronka intahe mureke kuzigumizamwo muzitubwire vuba cyane nagomba ndabivuga vuba cyane hazobaho indi programme yo gushinga intahe muze dushingira intahe Imana Kristo we akora ibikomeye kugira abantu kandi babandanye bizera Imana kuko kino gihe hari abantu benshi batizera Imana bumva kumenga amangetengete cyangwa ivyo bita intumba z'abafrimaso n'abapfumu kumenga nibo bakora ibikomeye ariko Imana irakora ibikomeye abantu b'Imana kubona je Imana yarampaye umusore nk'uyu ngo umugabo wanje umusore ankunda akaba umugabo wanje ntarigira ankubita ntarigira giriki ariko twe twamenyereye ingo zo gukubitwa ku munsi akaba nyene umva ndabishima Imana ico ni kimwe mu byo nshima Imana rero Imana iracyakorana n'ubu kandi iracyarema ingo nziza abumva kumenga nta rugo rwiza rukibaho ingo nziza ziracabaho ariko shishimye Imana wari wasenze gose Imana nyene gukubita umusore w'imyaka yego kweri yankubise umusore kandi anasenga Fanny wera na kera mu buzima bwawe wamuyikunda abahungu usuvye imyaka oya ni gambere bishitse kandi byashitse buca murya mu rugo gushika gupfa abandi bigeme haleluya yes ashimwe urazi ko no mwijuru baciye babafoto ariko Fanny yo turi gaho nyene uriko urabitubwira ariko yaravye ngo turarangije abakenyezi hari umukobwa avuga ati jewe ifuko nguma ndonderera je ndindiri wiwanje wowe uri umwana akaguma asubiza inyuma umuntu amukunda amuhora imyaka umuhanura iki sawa imyaka siyo yubaka uwo muhungu nambabona ari seye ashoboye kuba umugabo je imyaka nibisanzwe hari n'igihe wowe ukuze atabuseruka none birofa ntibikura birofa birakura birofa ntibikura ugasanga kirakuze ari kiwerewera ari kirofa nyene kigakurana ubudebiri kigakurana ubudebiri ariko gatoto kadogo kanakiri kama kanorasque tuba dusona abasoje NORASQUE nikiye kintu cyagikene tuvuga tutavuze ikintu cyagikene tuvuga tutavuze ikintu cyagikene twava tutavuze nuko icambere dushimira ko Gaëlle burya Gaëlle tumaze gukorana igihe kirekire turi kumwe yego kandi tumaze gukorana neza ntiyidoga ndetse niyidoga ariko kandi reka tumusengere twakeneye kubona uri kwatera izindi ntambwe bigeneye ko ndavuga bugena ari serie kandi nkomeje tuzoba proud cyane gusumba ucubibwira Yesu uce wiryamye yego rero turanabisengera amen ikiganiro tuzokora Imana izo yabikenyuye ikiganiro gikurikira amen byari takaridasanzwe Fanny Lavine byari takaridasanzwe natwe Juste Gaëlle Imana ibahezagire cyane amen dusubire mu mwaka uza nk'uko muri 2027 oya ndivyo nabifurije 2027 ndabifurije ko umunsi nk'uyu twatuje kubibaruza muri gahunda dufitaniye yo kujabuka tuzogenda mu muhezagiro ndagushimira cyane NORASQUE ndagushimira cyane Juste Gaëlle ahubwo nibo tubanza kuja kwibaruza rega nimwe muzotangura singubundi bo mwadutana yego murabitoye mwakuzare uzoba wavyaye Imana ivyumve Imana ni sawa be ntacyo twari gusa nta plan dufise yo kubyara ariko tumurose ni sawa hari uwo bari batuzanira fwa pasi cyasanga baramujanye yo ahubwo ako kantu sha urumva haraje umuntu mwijoro masa 8 z'ijoro sanga aratumwana ase nka 4 jours nka 5 jours uko shabasha nukuri je nibaza uwo mukobwa nawe nyene yavuze ati reka ndagate akakana suko yaramwanse hajya nawe isi yari yamuburi yarabure iyaje niyava arabura uko abigira aravuga ati basaga kana ko ndakaniga reka ngende kugata kwa fari usanga nyene yarabizi ko ari waje gavuga ati reka nje kugata urumva yazikaze guma kabona muri plan atazoza arakabona rero mwabana mwe mukiri bato mwabakobwa mwe mukuze kubera ubu ntihatwara inda n'abana gusa nukuri twirinde inda z'indaro hari gihe zikujana mu bintu nawe nukuri
maze gukura ukimva ati ni nka biriya bintu kamana iriya isheke nzoyivamo noyivamo gute kandi namwe mwabahungu mwe muba mwateye inda abo bakobwa canke abo bana mureke kubatana uwo mutwaro bonyene kubera n'ukuri watwa inda amezi 9 umwana ukiyumvira kumuta ego hari gihe abari kibi mu gico kibi kubera kutoba wayikoroye hari gihe ari kuba waremerewe nyene n'ibintu byinshi n'ubuzima nyene bugoye kugira murabe mu supporting abo muba mwateranya amata ariko muvyirinde kabisa mwirinde guterana amata ubushurashuzi mutaragira mutabana mu nzu wopfa mubona umugabo agutaye mu nzu ntaca kugutana abo bana muguri mu nzu apana kuba yererana saa 9 z'ijoro rondera ahantu muta yababaje nuko abavyumva bavyumve ryari teka ridasanzwe Fanny ego shagaye ryari teka ridasanzwe NORASQUE reka ndabashimire ndabashimira muri mu murabana natwe tamere mugaze mbese nagwaze ko mwana mutwe rwa jonyene juste gala gave vumasa keba black man shani black no but baba sono vista ula ushuro mushuro ushuro none